Ndabaramukije cane ndizeye ko muri amahoro barundi kazi reka mumvirize iyi ngegera ibintu yivuga iyi ngegera yo mu Rwanda ukuntu yivuga no muhungu abanyarwanda Jeswe zo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ati umwami wiki umwami w'abagore ati umwami w'abagore ahabwo uri umwami w'abakecuru kazi n'umwami w'ingegera kazi ngaho nyene wanyu kwa Kagame. Okay, bandanya twumve ivyo uri kuravuga. Umuntu wari wese ushobora kuba yavuga ikirundi cyangwa se yavuga ikinyarwanda, amagambo ngiye kuvuga araza kuza kuba ari marayumva neza cyane. Ndababaye mfite agahinda kenshi. None ubabacwe niki? Ubabacwe niki? None ugomba ukora iki? Ndimo ndatabaza. Ati? Ndimo ndatabaza. Ati? Ndimo ndatabaza. Okay, bandanya. Nagiye mbabwira inshuro nyinshi, ndababwira nti igihugu cy'u Burundi kirimo kirarindimuka, kiri mu manga. Uvuze ngo kiri hehe mu manga? Kiri mu manga. Hehe mu manga? Mu manga. Urakagwa mu manga na wewe ugisangeyo. Kiri mu manga niwe wagitayeyo. Ni wagitayeyo mu manga tubarire. Urakagwa mu ziko canke uragahira mu ndege. Uhiriye mu ndege wahabufane ahubwo urakagongwa n'imodoka uriko kamera. Gasongo ye. Ntago ari yenyine wabivuze, n'abandi bantu benshi cyane bakomezaga kugenda babivuga, ndetse nabo batabaza nkuko nanjye ndimo ndatabaza. Rimwe na rimwe abantu bakajya batekereza ko wenda tugiye gusara cyangwa se wenda dufite n'ibindi bibazo byo mu bwonko, ariko ndababaye cyane. Urafise ikibazo mu mutwe, niwe ugifisa ubwo urafise ikibazo mu mutwe. Ukasanga umuntu ntarahonyana no mu Burundi n'umunsi warimo. Mbere urazi inzara iri mu Rwanda. Urazi inzara iriyo mu Rwanda mwebwe. Mwe murayizi. Genda mu Burundi. Ivyo kurya turayifise byose bikwiye, biri quality, umukeke, indagara, ibiki, agaceri. Ya. Aho mu Rwanda mufise iki? Reka twimandanize na vision tugomba rutangurane 2025. Umukuru w'igihugu wacu Evariste Ndayishimiye agomba atubarire ukuntu bigiye kumera. Okay, murakoze.